ndakunda Francis Destin ya kutabikunze ko aragira igihe je nkaririmba nkumva tuno musindimvye nabi kwere nkumva nabashaka ko ngira ijwi nari mfise igicapo cijwi nshaka kuba mfise ijwi rihe ryande rimeze gute gifashe gute yarafise igitara ikintu wagira nuko naravugije umugereni umugereni yes yo ndakunda nk'umugwi Victoria Stem bariko barakora igikorwa kidasanzwe nga mu gihugu c'u Burundi MTC yagawe kuri Cebugumaho unyita umuhigwe ukambwira ngo ndatonye kandi unyita umuhizi ko wampaye umufasha umbwira ngo tuza ngo mbeze zawe ni jewe nije ntuma bikunda nakugize mwana ineza yawe iramiga ineza yawe irasanga sinzo kubaho ubuntu bwawe kuri Cebugumaho. You call me success and you tell me I'm favored. Yes, you call me a champion, 'cause you gave me a helper. You tell me don't worry, all the battles I fought them is not by power, not by might, but by my spirit. I can't make you. I can't make you. Wisin how bese ngawe, nanurukundo mugwawe kuba wangizo wawe. Mvuge kikubonetse mwana nemewe imbere y'Imana nibyo nzo kwa mashima nihe andi mfise amahoro atakiguzinaze muri Kristo niho tugenda turi dubugigo ijisho kuri ndiko nobaho isi y'ubukomeyo isi y'umwijima iginyo kuri ndiko nobaho isi y'ubukomeyo isi y'umwijima nihe andi mfise amahoro atakiguzinaze muri Kristo niho we live and move and have been, and it's all about grace. Yeah, yes. Niho we live and move and have been. Niho tugenda turi dubugingo. Niho we live and move and have been. Niho tugenda turi dubugingo, and it's all about grace. Wow, merci beaucoup. Bonjour, canke bon après-midi bakunzi ba Kejo Media, ndiza ko muri mugoye neza mukomeye cyane, atwo ko mutubona turameze neza cyane. Ndabaye ikaze kandi kuri Kejo Media mu kiganiro Burundi Gospel Star Search, aho tatukumwe n'abanyi badatandukanye, na uno munsi turi kumwe na Lies Wonder umuririmbyi atari karavyorosha muri kino gihe, umuririmbyi mwiza, umuririmbyi ayirimba neza, umuririmbyi afise ijwi ry'igitangaza. Ndiza yuko mwavyumvise canke muza kuvyumva nahakurikira hose ko tugira tuyage pice bidasanzwe. Ni jewe Keza Fleur ya Audrey kuri mikoza Kejo Media. Ndabasaba kudukurikirana ntimurambigwe. Nimba ryambere ati kuri Kejo Media tugire subscribe cyangwa sabone, nimba nawe usanzwe umuntu wacu tugire like, tugire comment, tugire share kugira ngo ibikorwa vyacu twari gushikira benshi bashoboka. Reka twakire umutumire wacu. Amahoro urameze neza? Meze neza cyane. Urakomeye? Yego cyane. Navuze ati Lies Wonder ninde?
Yes Wanda ni umwigeme umurundikazi w'umuririmvyikazi. Wow, urakoze cyane. Reka ndagusabe buno nyene tutamukiza abakunzi ba Kejo Media ariko adukirana ubwe ngo babashe kunezerwa no kwakira neza uno mutumire wacu uno munsi. Ndabaramukije abakunzi ba Kejo Media. Mudukurikirane muno programme dufise. Urakoze cyane. Yes Wanda. Uretse ko uri umuririmbyi wa gospel kandi ko bavuze yuko uri umurundi kandi uri inkumi, Yes Wanda arangwa niki? Yes Wanda ahari haba hifashe gute? Izina ryanje nahawe n'abavyeyi ni Ishimwe Lies. No kuvuga Lies ahantu hose mba ndi haba hari umunezero. Nkuko izina ryanje ari la Lies, no kuvuga injua collective. Haba hari umunezero ufise kuvuga yuko aho uri abantu bose baba banezerewe, ahantu hose uri umunezero uba uhaganje. Ndagerageza kuzana amahoro. Wow, urakoze cyane. Yes Wanda, tugomba kumenya watangiye kuririmba ryari? Natangiye kuririmba mfise nk'imyaka 4. Ntatangura ishuri rya primaire. Gute umuntu aririmba afise imyaka 4? How vyaje gute? Waririmba gute? Wamenye gute ko iyo mpano wadufise kuvuga ifise iyo myaka? Icyambere narakunda kujana n'abavyeyi banje tugiye gusenga. Tukagenda muri Sunday school. Muri Sunday school hariho groupe y'abaririmbyi gusa wasanga hagenda abana gusa afise imyaka iri avance plus que moi. Gusa nkaririmba bakambwira barazi kuririmba muhya ntashe nkasubira indi muzo twaririmbye kuri church abavyeyi bakavuga ati urakunda kurimba cyane. Murakoze cyane mutubwiye yuko bwejegwa mufise 4 ans. Gushika uno munsi turabona uri inkumi ikuze ariko tugomba kumenya mbega ubuzima bwa Lies akiri umwana bwari bumeze gute? Lies yakuze gute? Lies yabayeho gute kugira ngo bikunde uno munsi tumumenye nka Lies Wanda nishimye? Murakoze cyane. Lies Wanda yatanguye kuri navuze ko natanguye kurimba mfise imyaka 4 ans gusa sinari muri chorale. Natanguye kuja muri chorale niga mu 5 niho nari muri chorale y'abana. Nakuze muri chorale y'abana nibuka umunsi wa mbere ndirimba muri chorale y'abana yari rap. Narimvye rap yari gya mbere muri yo église habaririmbye rap. Naratanye amafaranga ndazibuka yes. Aho bisimye kinga? Nari mfise 10 ans 11 ans. Okay. Niho donc navuga ko carrière y'umuziki nari ndayitanguye neza. Hama mu nyuma ncanda twara chorale y'abana. Mba nari ndaririmbamwo. Ari ndi mu bantu ba mbere bakunda kurongora cyane ariko mu nyuma naciye ndayitwara ntwara chorale y'abana. Hama mu nyuma ndarengera kuba muri chorale y'abana. Hama ndakora muri chorale nyene y'abantu bakuze nyene canke ku giti ciwanje ya. Ego urakoze cyane. Uretse kuririmba, uretse ibintu byo kuririmba byo kurongora amakorale y'abana, urava muri chorale y'abana uja mu y'abakuze. Lies a part y'ivyo byose yaranzwe niki? Yarakubagana, yaragura abavyeyi, yari yifashe gute? Jess no vangu narakubagana cyane gose sinigeze nkubagana gose gusa hanini apa yo kuririmba kenshi nabandi kwishuri cyane wasanga mvuye kwishuri mfise umwanya mutoyi. Kindi cyandanga ndakunda kwicara hamwe n'abandi tugatera inkuru no kuraba televiziyo. Bisibira ko ufise n'inshuti nyinshi cyane ko bakunze kuvuga ati si byiza mu buzima bwa inshuti nyinshi ko cyane nko mu bigeme haca haza utuntu tudusako cyane utundi tugeso utari twiza. Wowe uvyakira gute? Normalement mvuze ko nabajamo tukaganira wasanga dufise sujet ziri précis tuza kuganirako. Hama hagiye ibintu by'insaku jewe kenshi sinabandimwo nabanagiye gusa narakunda twicare hama dutwenge. Ego urakoze cyane. Mu buto bwawe niwe buntu bwakubayeho nk'ubu iyo ubwibutse usanga watwenze cyangwa ukamaramara cyangwa nyine ukumva ko wagize esheke? Kintu novuga kitari nyene cyiza cyane me kubera ko yari ubwana. Ego naracegwa kwishuri. Wow, tuvuga umwana mwiza cyane nta dukosa nyine tumwe dukomakomeye wakoze ukiri umwana bwa bundi uhora wibuka ukavuga ati aha nadekoye aha narakoze amakosa adasanzwe? ntayo mbona cyane. Wow, merci beaucoup. Watubwiye yuko watangiye kuririmba kuva ufise 4 ans. Niki kintu cyaguteye intege kugira ngo bikunde ubandanye uririmba gushika uno munsi?
ikintu canteye intege icambere na mbere nuko abantu wasanga turi kumwe bakunda kumbwira turaguhaye ugire courage urazi kuririmba ni vy'iwawe hama nkungiye kurimba ahantu canke turimbye muri eglise bakambwira ati waturongoye neza twahezagiwe ico kintu kiri mu bintu vya mbere bikwancourage ukavuga ati wow umuntu ndiko ndatuma mu buzima bwa kanaka yumva yuko agize une valeur il y ajoute. Yeah. Wow, merci beaucoup. Watubwiye ati bakubwira yuko wabarongoye cyangwa wayirimbye neza. Mbega Riese bamubwiye ko aririmba neza avyakira gute abifata gute? Novuga icyambere na mbere kumva natanguye nk'ikiri mfise imyaka mikeya. Ubwa mbere yabikubwiye warumva umengo kwishima ukagira iki. Ariko kubera ko uziko ashobora kubamwo utuntu nyene tutu insolite mu nyuma avec la maturité. Wacumva ko ari ibintu biri simple ahubwo ukwiye no gusangiza n'abandi. Yeah. Urakoze cyane. Riese turabanda yakunda gusabe uturirimbire akaririmbo tugeze kubona waririmbye kuri Akeza Net akaririmbo k'icongereza. Vraiment akaririmvye neza. Taguma twaturirimbiye n'abakunzi ba Kejo Media bumve umutumire wacu neza na neza ukuntu abikora ukuntu ari umunyempano mwiza kandi aririmba neza. Okay. Kadagufasha. Indirimbo yitwa Sinzokuvaho iri mu Kirundi na ndayisubiramo mu Congereza. Okay. Sinzo kuvaho ubuntu bwawe kuri je bugumaho unyita umuhigwe ukambwira ngo ndatonye kandi unyita umuhizi ko wampaye umufasha umbwira ngo tuza nkomezi zawe ni jewe nije ntuma bikunda nakugize mwana ineza yawe iraumiga ineza yawe irasanga sinzo kubaho ubuntu bwawe kuri je bugumaho. You call me success and you tell me I'm favored. Yes, you call me a champion, 'cause you give me a helper. You tell me don't worry, all the battles I fold them is not by power, not by might, but by my spirit. You call me righteous when I still see my righteousness. You tell me, base, get up, your ability to me. When I do mistakes, show me what to do with kindness. You make me be the best. You tell me you're my child. You call me success and you tell me I'm favored. Yes, you call me a champion, 'cause you gave me a helper. You tell me don't worry, all the battles I fold them is not by power, not by might, but by my spirit. Yo, yeah. Bingo banda. Yes, from kuririmba neza. Murakoze cyane. Yes, ndi yavugishije kuririmba. Nubwo yari impano kuva mu buto, hajya bavuga ati ngo impano barayikorera. Inde muntu yashoboye kugushikana aho ugeze. Icyambere ni impano. Kwamba no kuva nkiri mwana mutoyi ntaramenya ibintu bita amatravail. Abaririmbyi barabizi gukora amatravail kugira ibintu ama-exercice. Kwishuri ageze examen ya musique abana bari bazi ko agenza kuba wa mbere
barandaba ati Yesu ndiye ko tour yawe igera uze kuririmba ya gusa encore no mwishu nabitora naba mu bambere imisi yose ya okay hama iryo jwi kumenga rirarengeye kuba ari ijwi ry'umurundi kazi warikuye hehe canke ari umuririmbyi wigana ko usanga n'ijwi ryo waritwaye normalement haraba aririmbye nakunda kumviriza apana umwe gusa sinashaka ndamwigane ngo mbe 100% we oya nashaka mbe jewe yes gusa narashaka kumviriza ibi nakarakora nkabisubiramwo nkumva ati aha nashikanye nkamukura ko utuntu duke ariko spana kuba nkawe no ariko wari atubwira ati wabigishije apa travail ntwari bwayize konyeshwa neza ndacenda gucira ya no kuvuga ico gihe ngimba nk'ikiga primaire hageze musique donc nje bahamagara baba bashaka ko shikiwe bwa ndirimbe nari mfise ijwi ryiza mva nce tumana bya ati ko yari impano hama mu nyuma ndamenya ko amatravail yabaho canza ndakora amatravail ya urakoze cyane none bigenda gute umuririmbyi ashobore kuririmba nkuko wowe uririmba kuko hari abantu benshi usanga bifuza kuririmba nkuko nawe uririmba bo bigenza gute mwe byogenda gute icambere nuko ubu bikunda byukuri byukuri niko ubikunda niyo astuce ya mbere harabamwo impano ugasanga biroroshe amacorde vocale yawe uririmbye nyene naturellement bisoka neza ariko ntibisobanura yuko udashobora kubikorera nibigena bize ama exercice urashobora gukora ama exercice kugeza yaho usanga ijwi ryawe naho bwa mbere ritari meze neza ugasanga rimeze neza gusa mbona ntamwe mvuga yuko ari kubikunda cyane na mbere ya kutabikunze ko aragira igihe je nkaririmba nkumva ati n'umusindimvye nabikwere mba nabashaka ko ngira ijwi nari mfise igicapo cijwi nshaka kuba mfise ijwi rihe ryande rimeze gute gifashe gute nk'ijwi mfise ubonye ya nandashaka ko niza ko rimeze kucyanye kora ubwa mbere ntigari rimeze nyene nkukunye gusa ryari ryiza me wasanga nza ndongiramo utuntu tumwe ya yes uririmba neza ufise ijwi ryiza kandi ufise n'ama technique vocale meza ariko kandi ijwi ryawe riri pose gose aho dukunze kumva abaririmbyi benshi kugira ngo bikunde bashiremo du feelings canke udukaskade bahinda guhengama bakagira umutwe bakagira iminwa bagahindagura amaso muri visage ukabona ko umuntu ahindutse ariko wowe vyose ubigira uri pose ubwo buhinga ubukura hehe canke vyaje gute n'ubu sindatahura aho ncamvuga ko ari ubuntu bw'Imana kweri nabwo ingano uvuga nini no bamaze kubikubwira n'abandi ya bamaze kumbwira ko ndabigira normalement n'ijwi riratuje kandi risohoka bien ntavyo gusarara aho n'ubuntu bw'Imana gusa ubwa mbere narasarara wasarara vyagenze gute kumengo ufise ijwi riri pose mbeme no mu kuvuga ufise ijwi riri pose vyogenda gute usarara mba nkaho nk'igitwara ko hari abana kuko ubabwira ati ririmbuku canke gusanga naho muko muragira repetition bari mu zabo bako barakina kuko ati nimuze ngaha donc wasanga ntashe nasaraye gusa mba guhera ngaho onye niho novuga ati ibintu byo gusara vyaciye bisa n'ibigenda bihera ubusinkizarara hanini okay urakoze cyane yes watubwiye ko watanguye kuririmba ukiri umwana muto w'imyaka 4 ariko uno munsi turakuze nk'umuririmbyi yes wanda nishimwe kandi twarabonye ama video yawe menshi ukora ama cover cyangwa ama competition atandukanye kubera iki watevye gushira ururimbo rwawe ku mugaragaro nka yes wanda harimo ama facteur menshi cyambere nuko anko mbandi kwishuri twasanga rero mfise umwanya mukey kugira ngo nshobore gukora ku giti canje kandi encore niko mu buzima bw'umuziki kuvuga ngo ngira uko indirimbo yiwawe harimwo ikintu cerekeye ama financement donc amafaranga ya naco nyene kica gikoramo muri byo nyene nagira urafise management no kubera iki ni gute umwirinja yirimba nk'ashaka kubura umuntu mu managing biratangaje nyene gusa nyene for the moment nuko nyene bimeze cyangwa n'izindi code ziwawe oya hago abantu twari twashize korana nasanga bo aribo babihevye nka zingene vyagenze batari sérieux gasanga nyene kora abari gospel normalement ko ari gospel atari umuntu usanga akunda ibintu vya gospel kugira ngo ashiremwo ama financement yiwe babigoye kubera ari undi muntu avuga ati no
nshize gushizemo amahera again ndashaka de retour. Nje tuma rero nk'abantu benshi bampakoza kongera secure ego kugira ngo bambere aba manager biwanje hama vyagenze gute wumva yuko udashobora kuja muri secure wumva ko wandanya gospel kandi uri umuririmbyi mwiza uririmba neza kandi iyo uja muri secure vyari gukunda yuko utera intambwe gusumba ubu aho ugeze? Navuze hariho passion ikintu bukunda ndakunda gospel kwa gospel harimo a message of healing, harimo amajambo akiza, hari gusanga umuntu abakeneye kumva iyo message. Rero iciza imeze neza irimo muri melody imeze neza biramworohera kuyumva no kwitahura. Gusa ikindi akora ko ndashaka ko ndimbo z'ubuzima busanzwe ariko kuja muri secular to simba ndashaka kuvyinjiramo merci beaucoup. Turumva uri umukobwa wa Kristo, umukozi w'Imana, ntabwo ushobora kuririmba ibinyuranye n'ijambo ry'Imana rivuga. Ntushobora kuja guhimbaza ibindi bintu. Navuze yuko hari amajambo ntashobora gukoresha, hari amajambo dukoresha wasanga ari vraiment ari contre mengo nta isobanuro yayo iri mauvais. Kenshi usanga secular bikoblija kurimba indirimbo zimwe ugakora ku masuje ari novuga gute ari sociable, atari sociable hago afise igicapo kitari ciza. Okay. Yes, tubona abaririmbyi benshi baririmba neza bagira amakaraoke mu mabar canke mu mahotel canke mu mariage. Vyo bimaze gushika Yes Wanda akagira karaoke nko muri bar? Oya, muri mariage. Muri mariage nko muryango wacu kenshi iyo habaye mariage abavyeyi baba bazi ko nza kuba mpari aco nza kubaserukisha nza gukora okay. Kubera iki wumva ko utokora karaoke kandi menga vyari bisanzwe ko bakunze kuvuga ati impano umuntu ashaka kuyivyaza umusaruro nawe ukabura umuririmbyi mwiza kandi wifuza gutera imbere kandi muri karaoke ngo batanga agafaranga kaboneka? Kubera iki nawe wumva ko utobikora? Navuze umwanya munini mba ndi kw'ishuri. Umwanya munini nta mwanya nobironkera kandi normalement je mbashaka ndashiramo effort aske nguma muri gospel. Naho noba ndimvye muri mariage mene mbashaka focus igomeri ya yindi nyene. Wow, urakoze cyane. Umuntu iyo ariko arakora ikintu kizima yamahura n'ibintu bimuca intege. Yes, niziye ntambamye uri kurahura nazo muri bino bikorwa? Icambere na mbere intambamye ntizishobora kubura, gusa hariho ibintu byinshi binshigikira bituma ngira courage. Nka abavyeyi wanje nk'umama niwe mufanze wa mbere ntashe yakumbwanirise indimbo yako ntayibona iri hehe kudasohoka ndashaka kwibona kwisohoka, donc ikintu kikwankouraja. Encore navuze ko muri famille muri fête za famille mama baziti Yes za kuba ari hagaye yakana mutonya wanje aranshigikira kenshi. Novuga ko ni manager wanje ni wambwira Yes gira ibinye ko mama ibyo muziki nabiheze kubera mwanya abari muto kuri jewe, ariko akamubwira ati no urabizi bishoboye shiramo effort. Gusanga ibintu biguma bigenda gutyo, donc usanga peu importe ama challenges guma uri strong. Okay. Watubwiye yuko yene umwanya ari muto kandi umuziki wari wawuhevye, ni iki cyatumye wumva ko wogaruka uretse abaguteye intege canke abakubwiye yuko utegereza kubandanya? Navuga ko vyavuye kuri competition nakoze muri Akizanet, hagiye na sonarimba best friend nico kintu cyatumye nsubira numva ati wow, peu importe mwenye wanje I can try. Okay, urakoze cyane. Bisigura yuko ijya competition iyitaba Yes Wanda ntawe tuba dufise uno munsi mu gihugu cy'u Burundi? Mvuga ati byo twaye undi mwanya kugira mushore kugaragara. Uri kuravuga ati umwanya, ishure, mu minsi hazoza akazi, mu minsi haza umuryango, deja biriko biraba byinshi. Bisigura ko nivyiyongera Yes Wanda azoba zimanganye nk'umuririmbyi mpimbaza-mana mu gihugu cy'u Burundi? Normalement naho navuze umwanya canke ibindi ishure harimo ikintu novuga ikintu cy'uburyo cyane kiri influencer gose kubera ko nk'ubunye nshatse nko gukora indirimbo hari izindi ndimbo nkumfise, ariko nk'ubu mvuze ati ndazisohore mpura mama usanga bimfasha undi mwanya. Nico hanini ico kirajamwo umwanya urajua
ya gusa mba discipline nishaka kwiha me encore n'uburyo ko abaje mba navyi kunabikoze bisha biba too much. Okay. Yeah. Hari ikindi gikunze kuvuga ngo ati abaririmbyi bari muri gospel muri industry ya gospel barakunze kugiranira amajaluzi canke kutakirana canke gupondana. Yes, watubwiye ko mu ntambamyi zawe ivyo navyo wavuzeko. Mbega ntabwo vyoba bihora bigushikira abandi baririmbyi bahagira amajaluzi canke utundi tuntu utameze neza kuri wewe? Ya ivyo birakunze bihora biba ya ariko uragerageza ugashiraho iyo atmosphere navuze ko ndakunda amahoro ya ha umuntu amaze kubona kenshi akunda kumubwira ngo uri cool nuvuga urashaka kuba kenshi tubonanye bwa mbere urashaka kugira iyo reflex ukashaka kugira jalousie canke ukashaka kuzana indi klima maze kubona ko ndavyirengagiza canke ntavyo nitaho kenshi usanga vyahetse. Wow, urakoze cyane. Tuyagerere competition yo muri Akeza net yagenze gute? Harimo challenge. Harimo challenge. Challenge ya mbere nuko sinashaka kugendayo. Ko niyo competition ya mbere nari nkoze. Niyo competition nari nkoze. Gusa mutunyi wanje ananabivuze mutunyi wanje yambwiye ati yes, urazi kuririmba ifo ugende ugire competition ya mbere basi. Iyi basi ndakubonera so wagiyemo. Sinumva ati none competition nzagenda ntibavuze ikintu na kimwe ikintu amafaranga bavuzemwo baza kuduha nyimva ati ngira ngo bino bintu biza kuba bitari serieux ndumva ati oya reka singende kandi anko haza kuba hari live namubwiye iyo live ngo ati haza kuba hari live ya gusa nyenda bwati na I have to go ko nabimwemereye reka ngende cyo ndagenda ya ini challenge nuko sinagukora ya best friend ko rambwe ati no urimva indimbo yiwawe no ntakomeza turabana umuntu arimva indimbo yiwiwe uteza gusubiramo iz'abandi ukazishyira mu ngo bumve akabijya ya ushema akabijya ndabizi icyo gihe harabayeho mésentente na muhira ndavuga ati je ndakurimba indimbo yiwanje ko nashaka kubona ndiko ndiyumva indimbo yiwanje yasohotse baza ego ya hama competition muri dusangiye yagenze gute? Ku ruhande rwanje yagenze neza ko nabaye muri les 10 premiers kandi hanyuma so best friend navuga ati igasohoka hama ntigire inguvu egal kwa sinzi ikinza kubwira abantu bo muhira yakora barambugije ego mu bintu barambwiye. Urakoze cyane watubwiye yuko wagiye muri competition utabishaka ariko ucugira amahirwe uba muri 10 ba mbere wiyakiriye gute vyagenze gute muhira bavyakiriye gute ko indirimbo yawe batayishaka basha kuririmbe imenyerewe izwi ushiremo ubuhinga ushiremo ya technique yawe yose uhibongoze kwa kundi bikaba byarapashije vyagenze gute bimeze gute? Bon normalement amuhira nta kintu cha detona cyari gihari kwera bavuga ati normalement ari competition bavuga uwa mbere niho habariho mo challenge ko bashaka gutora uwundi peut-être yagize akantu kakabijya gusumba canke ikime bavuze 10 batwe turi sûr uza kurimo muri 10. Okay, urakoze cyane. Hamwe n'ivyo byose nka Yes Wonder nishimwe uri kurakora umuziki mimbaza mana muri kino gihe awe usa gushira indirimbo yawe ya mbere nihe office irihe yerekwa muri bino bikorwa office yihe vision utumbere iki? Ni gufasha imitima benshi gutanga connaissance y'ijambo ry'Imana biciye mu mudiyo bano kugabura ijambo ry'Imana biciye mu mudiyo kugabura ijambo ry'Imana biciye mu mudiho sans bénéfice kumenga mu gusohora indirimbo biratwara uburyo bwinshi audio video n'amahera menshi gute ushobora gusohora ikintu pour rien? Ikintu haratwigisha kuri church manzi yuko bamatubwira ati ntushaka gutanga gusumba Imana nibikunda sa nicyo ndacizeye sinigenda bikora sans bénéfice no bisigura yuko hategereza kuza ikintu niko biri pana ko mba nabitegetse kubera ko Imana irashiramo effort aske je ntashaka gukora ikintu plus que lui. Wow, urakoze cyane. Turi mufise intumbero nziza yo kugabura ijambo ry'Imana
kw'isi kugira ngo benshi bumve ijambo ry'Imana rivuga abandi bakire Kristo. Yesu bimaze gushika ukaririmba abantu bakarira canke abantu bakihana ukabona nyene kaba ko muri eglise habaye atmosphere idasanzwe. ya Ico gihe vyagenze gute? Vyari vyifashe gute? ico gihe nararongoye abantu barapfukama barasenga birakunda kuba kenshi me kenshi utashe uyisohotse hanze ko ari gihe wewe uri ndane atavyo ubona me usohotse ukaza mva n'umuntu araje ngo tora ngo acid nashaka ndagushimire ya wow urakoze cyane Wanda mu bayingi dufise ngaha mu Burundi barimba gospel niwe muririmbyi wobona canke ubona ashobora kuba nk'icitegererezo canke ufise ivyo uhora umutorako? Ndakunda Francis Destin wenyene. Oya ni benshi ndakunda benshi yo ndakunda nk'umugwi Victoria Stem bariko barakora igikorwa kidasanzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi MTC ya Chelsea irakoze donc ni benshi cyane na Divine Light. Okay. Kubera iki wahereye kuri Francis Destin? Francis Destin ni kubera ko mba mbona yuko icyambere arafite technique vocale ikomeye encore akaguma ari focused peu importe mais akaguma encore ari muri gospel. Wow. Akoze cyane. Hari ikintu kigeze kuba kuri Francis Destin igihe yaja muri Pre Music agashobora gufata ikibazo ca mbere abantu benshi baravuze amajambo menshi ngo nta kuntu ngo umuririmbyi ari indirimbo mpimbazamana ashobora kuja mu mahiganwa mwene arya kandi akaririmba agatsindira ku ndirimbo itari ya gospel. Nkawewe nk'umugenzi wiwe canke umuntu muri mu bikorwa bimwe ico kintu gifata gute? Ico kintu cakira gute? Normalement hari ivyo yesprise hari ivyo yesprise ku ruhande rwiwe encore navuze kuririmba it's about message ni navuze ko nshobora kuririmba indi ariko normalement navuze it's about message. Nimba ikintu ushaka kukivuga navuze ati hari ikintu hari jambo tukoresha riba riri umuntu twashize muri twashize yuko riri ndashaka kubwira I love you God cyangwa ndashaka kubwira umugenzi wanje I love you rero gasanga ndabishize gusa mu mudiho atako navuze God ucumengo ni natubi gusa navuze hariho kumenya amajambo kuravuga sino na majambo yandi nyene navuze ati I love you Fleuria nkabisha amajambo sino me gusa ugiye mu bintu biri profond hari amajambo nyene amaterme atabari tari ataba ashemeye. Okay, merci beaucoup. Nani bagiye kubanza n'iryari Wanda yamenye guitar. Biraryoshe kubona muri je kai mbavuza guitar. Wamenye guitar ryari byagenze gute? Narakunda guitar ariko navuga ati nzoyiga gute nanje numva umengo si biragoye. Kubera kumubwira umuvyeyi ati ngurira guitar. Avuga ati no nakugura umuceri nakuguriye ivyo ufungura nakuriye ishure ibintu bitari nongore. Bon novuga ko nagiriwe bakwe ngira umugenzi yarafise igita kintu wagira ko naravugije umugereni. Umugereni. Yes. Umwana wo mu muje akavuza umugereni. Bon bigenze gute? yarafise igitari kiri normal yafise n'umugereni reko urasavye ko akora yahora agenda kwigisha abantu ruguru afise n'umugereni uri ngaha onye donc twavugije ku gitari kiri iki ciza ko afise igitari ciza nyene cyane gose bari baramuhaye abazungu gusa kora komba kugira umenye gitari birasaba ko ubu gifise umuco gere ntaco kwari bwaronke ko tuvuza ico gicari yabafise ngaha onye kugira ngo tumenyere gose hamuyima cyo turagura ici wacu. Urakoze cyane niwe rero waca umenya gitari hamwe ushobora kuririmba wivugiriza ntuvuze uraba ntuvuze wifitiye amakenga iyo confidence yo kumva yuko ushobora guhagarara imbere y'abantu ukavuza gitari ukaririmba bien wamenye gute ko nyene ushobora guhagarara neza ukaririmba nyene nko mu mizise kandi w'umuririmbyi? Uwo nyene anyigisha aramubwira ati kwa dufise ahantu twa dusengera nyene abantu bakeya akambwira yese shiramo effort uzuragerageza natangwe kuzandagira bukebuke. Wow, urakoze cyane. Ubu rero uri umuririmbyi yuzuye, umuririmbyi wo mu musicien ngo niwe muririmbyi aba yuzuye. Uvuze gitari yonyene canke uvuze n'andi mainstream? Iyo mvuza igitari conyene. Nta piano? No nta mwanya ndabironkera. Solo, bass? No.
naje ndibaza hamwe woronka kandi kanya canke kayo wobijamwo nofata utunote duke duke. Yeah. Wow, warakoze cyane. Wanda, muri kino gihe turamaze 3 jours tubonye indirimbo yawe, ni indirimbo shasha. Yeah. Indirimbo nziza, indirimbo ikozwe neza, indirimbo igisha kumviriza, indirimbo vraiment imeze bien. Wanda, kubera iki Wanda indirimbo nk'ijya ukayita nihe? Ni nihe cyangwa nihe? Nihe. Nihe. Yeah, it's a question. Hariho kibazo. Okay. Ndi kubera batagashizeko. Nibagashizeko kuri caption. Yeah. Kubera iki Wanda indirimbo nk'ijya ukayita nihe? Icyambe nimba nihe donc kurabaza. Kwa normalement muri Kristo niho hantu dufise amahoro masa. Donc umva ni kwibaza ati eske nihe handi noshaka kuronka andi mahoro hameze nka nive ndashobora kuba mfise amahera nkagira iki nkumva mengo mfise amahoro ariko ayo mahoro ntiyuzuye ntakwiye ariko muri Kristo mfise amahoro niyo abashaka kuba ari abantu bariko baranjija bako baragira iki nzi ko ndi muri Kristo muvuga ati no I'm protected. Yeah. Barakoze cyane. Vraiment indirimbo irimo n'amajambo akomeye, indirimbo yanditse ku rugero rwiza. Nyene uriko uraraba urugezo rwawe ndabasuzuguye no. Okay, tiko turaraba physically ntabwo muri abantu bakuze cyane. Ndanonze wanashaka amana bivuga ya. Ariko rero amajambo arimo n'amajambo akomeye aboneka yuko yene uri umuntu ufise ijambo muri wewe, uri umusomyi wa Bibiliya, uri umuntu ufise agakiza muri wewe gashitse. Nta muntu muhora mufashanya mu kwandika indirimbo canke ni wewe nyene wandika mu kwandika indirimbo wisongeki? Mu kwandika indirimbo kenshi novuga ati aho ndi aho mba aho ngaburirwa ijambo baragerageza kunyigisha neza kenshi nisunga ibintu baba banyigishije ya nkaca ngenda nkabirimburako kenshi ndabirimbuye ko nca numvume ngo nogira melody niho numvume ngo iyo sujet na capture na ifashe. Yeah. Urakoze cyane Eliese. Aha tuko turasuzera ikiganiro ngo sinosuzige ntako bajije mbega bino bikorwa byo gusohora indirimbo navuze ati biratwara uburyo bwinshi kandi biragoye ko umuririmbyi ashobora kugarura amafaranga aba yasoreye k'indirimbo mu buryo bwihuse nubwo Imana itagutererana ikaguha utundi tuntu. Niki kintu nk'umuririmbyi b'imbazamana aba yiteze inyuma yo gusohora indirimbo? Icyambe na mbere icyo aba nka Jemba niteze kumva umuntu ambwiye ati ge indirimbo yawe yampezagiye. Yeah. Kora nico nuvuga niyo ntumbero niyo objective ya mbere. Yeah. Bakoze cyane tumva koko umukozi w'Imana yuzuye. Aha abantu batubwira ati jewe ndi muri business je nkeneye ama views nkeneye subscribers nkeneye ama commentaire nkeneye kwamamara wewe ivyo ntibihari ntibirimwo. Ni vyiza navyo nyene sinavuze ko ari bibyo ya. Ni vyiza. Ariko ntabivuze. Navuze objective ya mbere. Ego. Yeah. Navuze. Ya kabiri rero. Bon ivyo ni vyiza yeah it's good. Ya gatatu. Igatatu nikibukira nyaruka. Yeah. Okay, urakoze cyane. Lies Wanda turakeneye kubona evenement yawe, utakeneye kuza muri concert yawe, ni ryari witegura ryari bimeze gute? Bon, kuri jewe haracariho umwanya. Haracariho umwanya kora no kwivuza nko muri evenement yanje ko ho bari nk'indimbo nyinshi cyane ziwanje ziko ziravutswa. Yeah, ariko ntibisobanura ko nashaka kuja mu evenement y'abanzi nkakoramwo. Niyo bagutumiye ho rugenda? Yeah. Bigenda gute ntabwo inda gusaba canke ntagunda kudungika abantu ko haya abantu kugira ngo bikunde baze mu butumire bwawe canke muri evenement yawe babanza kukudungika ngaha nguvuye ngucuja ngaha ngo kugira ngo bikunde jewe ndonze. Bon. Yeah, ntumiye ndaba kwanzi ko wantumiye umwanya ko cyo gihe nzo bandi disponible. Yeah, hakubaza nyine ibintu bijanye nimba hari abamizise nimba abo je nizanira. Ibintu nk'ivyo kugira numve yuko nzoba ndi stable imbere. Yeah. Na kantu ho dusaba akadeplacement. Déplacement non. Ubishatse donc hari gihe umuntu nyene ari watangura abikubwira just you say okay? Okay. Yeah. Wow, urakoze cyane. Utubwiye yuko evenement kuri wewe atari vuba bisigura ko bitihuta. Ariko twizere ko muri gahunda birimwo. Yeah. Nikiye gicapo witeze canke wifuza kizobe muri yo evenement yawe?
nihagera muri ca gihe ciza cawe wifuza? aha icyambere ndashaka ko haza abantu benshi cyane gose cyo ubu donc niyo mba navuze ni objectif ni message gufasha abantu benshi byuma ubonye abantu benshi baje gari kwa urumva yuko wow kumbe kiya kintu mora nsohora kirafise agaciro hari umuntu yumva ko yoheba umwanya wiwe ahama akakizamo kubera agiye kuza juste egal kwa cyo kintu bagiha valeur cyo kintu cyambere gihari encore ndakunda excellence ko ahantu haba hasa neza ibintu byose bimeze neza biri bien disposé wow urakoze cyane yese reka ndagushimire ndabashimiye cyane gose kadagushimire kubwa kano kanya kandi kuba mwaduhaye agaciro mukatuyagisha kubiverekeye hajya ngo umuntu arinza kubwira ku buzima bwiwe cyane ku mpano ziwe cyane ku ukuntu yifuza ko ibintu byiwe bigenda ndoko bayagoye agaciro merci beaucoup merci aussi twongera tunavuga ku ndirimbo yawe nihe vraiment reka mbwira abakunzi ba KJ Media kwa dukurikirana Elias Wanda nishimwe arafise indirimbo nziza iri kuri YouTube channel yiwe guys genda muyikurikirane mumugire subscribe mumushigikire umukobwa w'iwacu mumugire like mumugire commentaire mumugire nashogira ngo indirimbo yiwe ishikare gushikira benshi bashoboka vraiment n'umukozi w'Imana ndizera ko mwumvise n'ikihago cacu si babandi bafise ama profit kanaka no ariko arakorera Imana ashaka ko wewe ukizwa ashaka ko wewe wakira Kristo ashaka ko wewe wakira ijambo ry'Imana mu buzima bwawe ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe ati niyo ntombero yiwe mwumva kandi umukozi w'Imana yarakeneye gushigikirwa ariko ibabaje ngo nta management arimwe okay iki kintu vraiment ariko adukirana barabe bagikosora uko birababaje kubona umunyempano nkawe ahirimba neza nkawe ata management afise okay yoza umwakira yeah uramwifuzaho he's welcome wow ndiza ko bavyumvise reka ndagusaba akajambo kamwe canke tubiri ku bakunzi ba KJ Media bariko baradukurikirana nambere ndabashimiye kwa mwadukurikiranye hama ndabakunda hama icyo no bipfuriza ni nuko mwoshishikara mutera imbere mu byo mukora byose mwaraheza kiyo gose merci beaucoup ariko twarangiza turirimba okay ndagufasha unconditionally thank you for loving me too much you love me too much yes merci beaucoup mama Imana iguhezagire cyane reka twongere dushimire abakunzi ba KJ Media yo kwadukurikirana ku mbonesha kure yacu KJ Media mwakoze muri abantu bacu nongera ndabasaba kandi ivyimva mutima dushigikire umwigeme wacu nishimwe Elias Wanda arakeneye support yawe afise ibikorwa byiza no mwigeme ariko arakora kandi afise intumbero nziza arakeneye support arakeneye kubona rwa rukundo rwanyu arakeneye n'amasengesho yanyu kuko abayirimbyi mwe naba ngo barabangamirwa shetani ni mubaya rero Gia subscribe kwa Elias Wanda premièrement amweje bwa kwa Elias Wanda uce uza kuri KJ Media nimutabwe ge subscribe cyangwa sabone ubidukorere ugire commentaire hose uzo twese bwa rukundo udukunda cyari kiganiro Burundi Gospel Star Search n'umutumire wacu nishimwe Elias Wanda na jewe keza Flair ya Audrey na ubutaha ciao Wow! Iraruhura, itanga amahoro, itanga umunezero. KJ Media.